burya ngo ati ivyiza vy'Uburundi ni ivya twese, ntihazogira uwundi muntu akubwira ukundi. Ego ngirako mvuga ngo ati mwiriwe mwakeye, karibu kuri channel Dieudonné ND. Uri umushasha ntibagire kugira like, subscribe, comment. Utari umushasha nawe ntibagire kugira partage. Ati rungikira mugenzi wawe kugira nawe nyene ashobore kumenya ukuri. Ati ukuri aho kuri kubera n'ahandi. Na nyene ngira ko nshimira umuntu wese amaze kugira subscribe, maze nshimira umuntu agira comment, na cane cane umuntu agira partage. Ati aho uri hose wubahwe. Ngo ati turi mu rugendo rwo kukwiza aba abone, aba subscriber 10,000 kandi turabishoboye. Ego rero umunsi ngomba ko twoyaga kwibarabara, maze ngo ati ibikorwa bimeze gute, vyifashe gute, kumenya ngo ati vyarahagaze. Je ndibaza biracagenda gusa ni kubera usanga hari ibintu bimwe bimwe bitama ku mugaragaro, bitamwa biravugwa. Mugani kereka par usanga biriko ngo ati birakogwa. Ego burya hari amakuru ngira nk'abiri ndoba mfise ku ibintu. Bwa mbere na mbere ikintu ngomba ko womenya, burya nta utamenya yuko Uburundi buri muri Eastern African Community. Tanzania, Uganda, Rwanda, Rwanda, DRC. Ati ivyo bihugu maze na Kenya ngo ati nivyone bigizwe Eastern African Community. Rero ngo ati n'inyubako zimwe zimwe hariho standard, urwego bagirako rwatanzwe na Eastern African Community. Rero amabarabara uko nuko bayubaka kijambere, baharuriye ku rwego bagomba ko amabarabara yose yokubakwa mu karere ko muri Eastern African Community. Ngo ati burya ngo aya mabarabara yose afasha bene gihugu kandi agafasha n'ingendo ziri hanze y'igihugu, cane cane nk'ibarabara iri kurubakwa ugasanga igeze hariya hose muri Tanzania. Maze kimba iryo barabara rishobora barishika i Bujumbura, urumva biroroheye DRC kugira koresha barabara bagenda Tanzania, aho bagenda mu bindi bice vya ruguru vyo mu Burundi bavuye Uvira. Ego rero nkuko ndavuze ngo ati ni bice bitatu. Burya igice ca mbere ni guhera Bujumbura gushika mu Rumonge kilometero 78. Nuba baracagira ibiharuro, baracagira ivyigwa, maze ngo ati ni ibintu bijanye n'imfasha kugira barabe nyene bo hubaka abo kubaka iyo barabara. Hanyuma ica kabiri naho ni kuvuga ati guhera Rumonge gushika Nyanzarake kilometero 45. Dararavye akantu vya gaposta kaciye kuri Akeza, bivuga ngo ati yuko ibirometero 200 ari vyo nivyo babisigaye kugira barangize iryo barabara. Urumva iryo barihejeje usanga baciye bagenda kw'iryo rindi rya Bujumbura na Rumonge. Ego ndakwibutsa yuko iri barabara ryashoboye gufashwa ni company yitwa AFDB. Ego hanyuma ica gatatu ni Nyanzarake na Mugina, aho nyene ni ibirometero 45. Mugani vyanditswe yuko vyahezwe aho vyarangizwe. Sinzi ko ari vyo nwandike ngaho muri comment tumenye ukuri aho kuri. Burya ngo urashobora kumva amakuru ngo ati burya vyarananiwe, mugani wumvishe yuko project aho ibikorwa bimwe bimaze guhezwa. Nk'iyo barabara rya Nyanzarake na Mugina ryarahejejwe. Rumonge na Nyanzarake urumva hasigaye ibirometero 200 gusa kugira barirangize, bace bagenda kw'iryo rya Rumonge kuduga i Bujumbura. Urumva naho boba bahagaze mu mwaka kanya bari mu vyigwa ni mu bikorwa kugira naho nyene batangure. Ego atukwizera ni kumenya yuko ibintu byose bishoboka, gusa ni buke buke. Ati nico ne kiranga umuntu akurikirana ivyiza vy'Uburundi, agomba ko ivyiza vy'Uburundi bibonekwa. Ego hari igihe tushaka ko ibintu bigenda ku muvuduko mwinshi, mugana hariho n'igihe usanga ibintu bikenewe ko bigenda buke buke. Ego ndizere yuko umeze neza, uza kugira umunsi wa mbere mwiza. Aka video utagakunze uzogaruke tena kubera hari utundi tu video
ushobora gukunda. Ego ndakwibutsa kugira portage, comment, share bishasha bijanye n'iyi nyubako y'ibarabara RN3 gatatu. Uvyandike ngaho muri comment kugira twese dushobore kumenya ukuri aho ibintu vyifashe. Ego mugani wumvishe yuko bimwe babirangije kandi biriko biragenda ku rwego rwiza. Ego ati ndakwibutsa yuko akazina kanje ari Nijimbere Dieudonné. Tuzosubira kubona niyo twabonana.